mwebwe mushaka gukira abenegihugu badakiza urumva vyerekana ko bo muri sosumo bumva n'inda zabo bariko bararondera ntibazi ko bariko bashaka facilite abenegihugu boroherwe none ubabaye abadandaza nk'abantu oya ntabazoheba gufata isukari umuntu yahora afata isukari azoyifata kuko uravye muri kino gihugu ya nuko kumbure ari isukari yaduze kuri urugero mugabo no mu bundi buzima ibintu byaraduze umuntu wese apambana no kuvaho nukuri kwa Mungu reka ningorane bamaye ubutiza bwo pe uko nukuri kw'Imana ubu abarundi twamaze kwiyakira basha twamaze kwiyakira nukuri ubu rero bavuga ngo iyo inyuma ihaga inkoni ubu rero umuntu yabuze itike yo kuvaho cyangwa umuntu yabuze ukuvuga ati jewe ndahagenda gute ubu rero ni wahaye emwe aremera neza mu kirundi cyumvikana turavye ibibazo bihari mwese murebe nta numwe atabona ko ubuzima uno munsi umukozi wa leta canke n'umukozi wari we wese nukuri ubuzima abantu busa n'ubwabananiye Mana yo mwijuru nijo cyurubanza ku Burundi nasigaye ikaye nta bavugwa ntayo nukuri cyamutse wa muririmbyi ngo nta makuru dufise narwe nitugira namba nukuri abantu twabuze uburyo bwo kuva hano hantu basha ningorane turabona umuvuduko cyane ugwaruka rusaba kujya mu bihugu byo hanze bagenda gusaba passport ngaho kuri pafi none ko mbona ugwaruka gose rusa n'ubwomba ruherere hanze Uburundi muri ko murategekanya iki kugira ngo mukinge niba bariko baragenda by'ukuri bagende bari contrôler bagende bazi iyo bagiye bakurikiranwe kuva bakiva ngaha gushika iyo bagiye Ishure ry'abarundi bose ni ishure ribategurira guca bugufi guhariranira gusubiza hamwe iterambere hamwe no kuroranirwa tubandanye urugendo maze tugaruza umunezero satani yatunyaze iwacu je navutse hariho iserekeri navutse iwacu badandaza inzoga baradandaza ubuki bakadandaza urwagwa ariko rero ikintu cari gitangaje naho hadandazwa izo nzoga imuhira inzoga zanyobwa n'abantu bake inzoga novuga yuko arizo zadusomesheje ahanini nababwiye yuko iwacu naho bakanye izo nzoga nta nzoga banywa mugabo urwagwa rw'iwacu rwararyoha abantu bakunda kagwa ngaha rero barambaga twebwe rero kubera zitanywa inzoga yadandajwe twamenya yuko akayi kabonetse mu majambo make twebwe twakujijwe n'akayi inzoga yadandajwe twamenya yuko isukari ibonetse hariho umuntu usanga ariko aravuga ibintu kumbura atazi neza kumbure yabariwe ariko hakaba n'uwundi usanga avuga ibintu yabayemo icayi rero nico cadukujije hatabonetse icayi twarabura amahoro ibi rero ndiko ndavuga sivyi wanje gusa abarundi benshi barakunda akayi wampaye inka ugwaye ko ni mundonderera akayi basha voilà akayi niko kamuhembura munyumve neza nta muntu agwaye bahembuza icupa muganga gufatanya icupa yo kubaga mugabo akayi abarundi benshi barakunda akayi rero nukuri abarundi batari bake ubakuye ku kayi ubishe abana urize wese ngo mukorera akayi ntuze mama Jesse ndanywe icayi voilà umwana wese bamuhoresha icayi bati mukorera icayi umuntu wese rero akora ibishoboka byose kugira ngo abarundi atume badasubira kuronka akayi canke akayi kazimbe uwo abari umwansi w'abarundi voilà ntandwi ihaciye rero muri sosumo badugije igiciro c'isukari kiva ku mafaranga 3,500 bagishira ku mafaranga
ibihumbi 8. ni ukuvuga ngo igiciro c'isukari kiduga ibice 150 kw'ijana. twaraye dusubiyemo ibiciro by'isukari ahanini rero twisunze bwa mbere itegeko nshikiranganji ryasinywe n'abashikiranganji babiri ubudandaji n'ubutunzi twisunga uko isukari uburyo bidutwara kugira dushike kuri ya sukari nko mwishirahamwe Sosumo turavye ibikoresho dukoresha kugira isukari iboneke byaraduze cyane haba kw'isoko y'indaha mu gihugu cyangwa kw'isoko mpuzamakungu ibiciro byaraduze cyane muramaze kubona mu mazamwamwe mu biciro biri hagati y'ibihumbi 8 n'ibihumbi 12 icyo naco cyaratumye tuyumvira kwegereza ivyo biciro abanye ko boca bayitwara ku bwinshi bakaja kunyegeza kugira bayigurishe bya 12 ukurumva bizaba byemewe n'amategeko rero birasaba ko ibiciro bimera nk'ivyegeranye kuri baza ko na babandi bahora bikimukiza no kunyegeza isukari ubuhe ntasaganizo bazofise yayitwara kuri 35 acabisha 8 canke 9 ako kanyuma k'igihumbi bikazotuma benshi bavyirukana nivyo amikoro y'abarundi sikirenga mugabo mu bihe nk'ibi bivana n'ukuntu imiryango biteguye abadandaza baratanguye kwizana bayikuye hanze ibiciro biri hagati y'ibihumbi 8 n'ibihumbi 12 kubera isukari iva hanze mu isanzwe hajya ishika izinje ko no muri ayo masoko yo hanze nabo bayirangura izinje twarashoye mbere no kugira inama turi kumwe nabo mu kiranganji kudandaji baratweka ko henshi bayishikana iri hagati y'ibihumbi 7 n'8. Voilà, nagomba tugende buke rero kugira ngo dutahure. Murumvise impamvu yatumye baduza igiciro c'isukari. Aravuze ati mbere twaragize inama n'abo mushikiranganje bw'ubudandaji turabona yuko igiciro c'isukari coduga gushika kuri runo rugero. Mwibuke yuko abarundi batari bake bagize bati ebakabo ibi bintu vyari bwabeho aho igiciro kiva ku 3,500 kigasimbira ku 8,000 bati uku nukwica abanyagihugu kanatsinda kwari ukwica abanyagihugu. Voilà, reka tubandanye. Sosumo ko rishira mu rya leta twari tubyiteze ko yuko rigira regulation mugabo murabone yuko rishiriba mu ya mbere yo kuduza ico giciro. Kugira kabiri nuko imbo batanze twebwe muri aboko turabona yuko zidafashe kuko bavuze yuko ngo bagiriye kugwanya speculation twebwe muri aboko turabona yuko atari byo ahubwo twari tubiteze ko yuko bagira regulation ku buryo abandi badandaza baza bisunga igiciro cabo hanyuma mbere bakatuzanira n'ibidandazwa bimeze neza. Turabona yuko bizohava bikabigira n'ingaruka mbi ku bindi bidandazwa byose bikorwa mu isukari. Naco gituma duca dusaba mbere byihuta yuko ubushikiranganje ico gisata gikukira gukora ibishoboka kugira ngo abego bose nico kibazo bicare hamwe na cyane cyane Sosumo yerekane ya prix de production ngene bayiharuye ivyo tubona yuko ijamo inshuro zibiri bibwirwa ko bifite insiguro. Rero bwa mbere na mbere bwobwo kubona baradugije igiciro c'isukari ya Sosumo suyu mudiregiteri wa Sosumo yabigize urumva yuko yabigiye inama nabo mu bushikiranganje bw'ubudandaji kanatsinda nta kuntu umudiregiteri umudeje ego data wanje atwara societe yoshinga igiciro mu gihugu cose c'ikintu kanaka adafise avare adafise uruhusha atabivuganye n'abamutwara. Ivyo mwebwe mwumva vyoshoboka? Nta vyoshoboka. Rero ibi bintu byarakozwe kugira ngo bapime abarundi barabe ico bavuga. Babonye yuko abantu bose bihebuye kabaye bagize bati no bahora baduza ibiciro mugabo ubuhoho barayiciye umurya. Ndabibutse yuko ata muntu yoshobora gufata ingingo y'ukuduza ibiciro vyibi canke biriya ingingo zifata igihugu cose umukuru w'igihugu atavyazi. Ivyo ntibishoboka, ivyo ntibibaho. Aho hoho ntiko bari no kumurengera gusa boba baramuhejeje. Oya yarabizi. Mu nama rero yabereye hariya mu Cankuzo ejo umukuru w'igihugu yarerekanye yuko muri Sosumo
barengeje mu kuduza igiciro c'isukari. Ariko mu mvugo yiwe bikagaragara yuko umengo agomba kubikura, umengo izo ngingo zafashwe ata kintu na kimwe abiziko. Ibi rero bikaguma biyobera abantu benshi. Muri Sosumo barambwiye ngo urumva ngo dukora duhomba, ndababwira nti mwebwe ko byabananiye atana kimwe kova ngo priva imaze kutuzanira mu gihugu murabadandaza nk'abandi, ahubwo solution turiberalize isukari. Ati bambwiye ivyo je naciye ndababwira nti mwebwe ko byabananiye ata kintu na kimwe murinjiriza igihugu. Ati biragaragara ko murabadandaza nk'abandi. Voilà, bariko baravuga yuko isukari yimbugwa ari nyinshi, hanyuma igaca mu binywabi ikadandazwa aha na hariya. Isukari idandazwa mu manyanga menshi cyane. Mwebwe mushaka gukira abenegihugu badakiza, urumva vyerekana ko bo muri Sosumo bumva n'inda zabo bariko bararondera ntibazi ko bariko bashaka facilite abenegihugu boroherwe. None voilà, arabivuze neza ati abo muri Sosumo ikintu baronderera inda zabo gusa. No kuvuga ngo akazi baba bariko barakora ntibakorera abanyagihugu, bakorera inyungu zabo gusa. Uru rudandazwa rw'isukari twaravuze yuko rurimwe abategetsi, abo nabo urumva yuko ibanga bajejwe bararihagaritse, ubu birukira n'urudandazwa gusa. None iyo sukari yoreka kujamwe amanyanga gute? Voilà, nico gituma ariko aravuga ati murondera inyungu zanyu gusa, ariko bari kumwe n'abategetsi. Onu babaye abadandaza nk'abantu. Minisitiri senze ko aratohoza renze ngo umufuko bavuze ko kugwa ngaha. Katrese nasanze uri kuri desakatwa ushitsa ibujumbura kandi ari umuntu yakuye amadolari kuri marché noir. Umukuru w'igihugu urumva yuko ariko arabiyambura, ariko arabikurako, mugabo aha murumvise ko avuze ati baraduhenze. Voilà, Ntiyandi majambo iki giciro c'isukari cadugijwe muri leta babizi. Ntibaduhende. Ngo baraduhenze, hanyuma mu nyuma ndatohoza. Ibi rero murumva yuko babisezeranye. Nta kuntu umudeje cyangwa umudirecteur wa societe wa Sosumo yovyuka ngo ndadugije ibiciro, abashefu biwe atacu babiziko. Ivyo mwe mwumva bibaho? Mwingene Sosumo yakuye muri BRB ishivuga ngo aho nta kintu mwumva. Voilà, aho mukuru w'igihugu avuze ngo aho mwebwe nta kintu mwumva. Myandi majambo yavuze ati aho mwebwe ntimwumva yuko ari ubusuma, ubwo ntimwumva yuko ari ubusuma bukabije. Nivyo baciye bakoma amashi. Tabira indongozi nimubanze mwikuremo ivyo byo guserinda zanyu niyumvira bene igihugu. Voilà, abategetsi bacu nukuri ntibadukunda, ntibakunda abanyagihugu, biyumvira inda zabo gusa. Aha rero babantu rindira murabe mvuze ibi. Voilà, nkavuga yuko aba ari bo bansi b'igihugu. Aha bacavuga bati wewe ni urinya nka Burundi, wewe ni uvuga nabi igihugu cacu. Ibi narabimenyereye, baragomba bavuge, ariko iconzi coco nuko n'abana babo baba bayura bakabura icayi, ugasanga nta cayi bafise, ugasanga nta gasukari bafise. Voilà, bisigura ko abategetsi bacu bamaze kuja mu rudandazwa, bakaba ari bo badandaza, nta kindi kintu biyumvira atari inyungu zabo gusa. Inyungu rusangi ntibaba bagisubira kuziyumvira. Umudandaza murazi yuko yiyumvira inyungu yiwe gusa, nta kindi. Nimwiyumvire rero, aba bariko barakora uku nibo bariko baritegura, nibo bipanze kuza kwaka amajwi abene gihugu. Voilà, babandanye bakora ibi. Muga ngo muri Sosumo bumva ngo greve ngo kwavuze liberalisme ngo rero ngo tugire greve barahigira twaraba. Avuze ngo mwisukari hategerezwa kubaho ngo liberalisme. Liberalisme bisigura yuko ufise ubushobozi wese ashobora kurangura isukari ahagomba. Nukuvuga ngo kugira umwidegemvyo mu rudandazwa nico bita liberalisme.
aha rero nca niyumvira nti nimba bavuze ngo mu isukari habeho liberalisme, ego ni vyiza. Isukari nirangurwe n'ubishoboye wese ayizane, hanyuma abantu bayigure. Ibintu vy'uko abenegihugu batonda imirongo ngo barindiriye isukari, ivyo bintu bihere. Voilà, isukari curuzwe n'uwari we wese abigomba canke abishoboye. None iyi liberalisme kubera ikitoza mu gitoro, ngo barekure igitoro naco kidandazwe n'umuntu wese canke kirangurwe n'umuntu wese abishoboye canke avyipfuza. Voilà, kubera iki? Kubera iki ibigori abanyagihugu birimira batovyidandariza uko bavyishakiye? Voilà, ico nico bita liberalisme. Muri liberalisme nta muntu agucira ngo gira nuku oya, ngo nturangura ibi nibi, oya, urangura ivyo ugomba ukabidandaza aho ugomba. Ico nico bita liberalisme économique. Ibintu rero vyo kuzana anagesa ngo aha ngo ibigori mutegerezwa kubidandaza muri anagesa, kuba ari guhohotera abanyagihugu. Hategerezwa kubaho liberalisme économique. Voilà, iki twakivuze kera duti ibintu vya anagesa birahohotera umwene gihugu. N'uburyo bushasha batoye bukunyaga umwene gihugu mu gacerere. Bahaye inka bayica amabere, umwana apfuye umuyaya acata. Liberalisme niyo solution y'isukari, ntuzoza kuzimba bene. Ati liberalisme niyo nyishu y'isukari. Isukari ibwirizwa kudandaza ubikeneye umwanya wose agomba canke yifitiye ubushobozi. Ariko kandi n'igitoro nibigenda uko, na vya bigori nibigenda uko, ntibirirwe bara abanyagihugu bahohoterwa na anagesa ngo n'umunsi ngo baretse kubahemba, ngo bamaze amezi 2 batabahemba, ngo barabiba ibiro, ngo no, ivyo murumva yuko ari guhohotera umunyagihugu. Kare umunyagihugu yimbuye umwimbu wiwe yacamenye ingene awudandaza, yironderera abakiriya. Voilà, hanyuma agafaranga akakoresha ico agomba ku mwanya agomba. Ariko ubu ni ibibazo bikomeye. Iyi liberalisme rero jezi numva igituma idakorwa, kubera iki baze kuyikoresha kuva kera. Igihushane ca liberalisme rero ni monopole. Voilà, abantu banka ko habaho liberalisme, murumva yuko haba hariho inyungu, haba hari akagwi k'abantu kaba gafise isoko, kaba kavyungukiramwo. Igituma banka ko igitoro kijamwo liberalisme nuko igitoro gifiswe n'akagwi k'abantu. Reka tubandanye n'ivya Sosumo. Ati twabahaye inka ikamwa barasimba bayigetura amabere. Ati iyo umwana apfuye umuyaya tayari ashataha. None ngaha dufate ko yoba yagereranije umwana niki, umuboyi yamugereranije niki. Dufate ko Sosumo ari umwana. Sosumo nimba itarapfa igeze aho umwasa ashaka, iri ku mfiro. Umuboyi ninde? Ni generale nabo bari kumwe n'abahawe akazi hariya. Voilà, aba reka tuvuge duti umukuru w'igihugu yari yarabagabiye, kuko ibiparanganye yavyidoga gusa ngo heraba ngo muri Sosumo nguragenda ngo igikaju ngo ntihagira namba. Nukuvuga nivyimbuwe bashize hehe, bakubise muri zanda zabo. Voilà, za nyungu zabo nizo zagiye hejuru. Ukiyumvira uti none kubera iki umukuru w'igihugu yovuga ibi bintu byose abo bantu ntabahane bakabandanya amabanga yabo? Jewe kumwongere baragije irihanga muri nyine mwandagije irihanga ry'abantu. Ndabona yuko ubusuguru bwo kwigisha ubu ushika pisa mugirangira nk'amazo mushikisha. Genda muri Sosumo ibisigati urarondera umwimbi wagiye ukabona ntabayibazi. Ati genda muri Sosumo urarondera umwimbi iyo wagiye ugahebura. Ati nta mwanya bafise. Voilà, nukuvuga ngo bibereye muri za nyungu zabo n'abadandaza. None kubera iki umukuru w'igihugu aguma yidoga gusa, ariko aravuga ibi bintu womengo ni ibintu biteye ubwoba, ni ibintu bibabaje cyane. Mugabo abariko barabikora, abariko baravyonona akabagumizaho ntabahane. Babahungu bati
twarahinyuye ibyawe twarabibonye akaririmbo sinzi ko murakumva. Umukuru w'igihugu nawe abarundi bazohavagira bati twaramuhinyuye. Banze mwumvirize iri jambo. Ko twebwe duhagarariye abenegihugu, indongozi we aho uri mu gisata cawe cose menya ko uhagarariye abenegihugu. Je mbwira rero ingene ibyo leta yavuga ko yogiramwo subvention arivyo biciye bizimba. Birumvika we engrais chimique leta itanga subvention de 74%. None tuguha amahera wowe uyajane iwawe mu nda yawe n'ayabenegihugu kubera ko tubazimba wowe utwara ibice byinshi kurusha abenegihugu. Ibintu byose dukora tubikore tuvuga tuti jewe shaka ko abenegihugu baramigwa. Voilà, uku niko vyategerezwa kugenda. Umukuru w'igihugu ati twebwe duhagarariye abenegihugu, twebwe abategetsi duhagarariye inyungu z'abenegihugu. Mugabo izo nyungu abenegihugu baratunura amaso zigaherera mu bategetsi bonyene. Mu misi iheze umukuru w'igihugu yavuze nk'uku nyene aririra imbere y'abacamanza. Atandiko ndarira ku bw'abenegihugu. Twebwe abenegihugu twumvise iryo jambo twagize duti umukuru w'igihugu aradukunda aradukunda gabasha umukuru w'igihugu. Ati ndiko ndarira ku bw'abenegihugu badashobora gutunganirizwa. None aho vyari ivyo n'ukuri vyari bivuye ku mutima. Jewe igituma ngwanya akarenganyo ndakazi. Ndazi ingene mbabara iyo ndenganijwe. Je nzi yuko rero uwundi arenganijwe ababara kugwiza nka kabiri kuri jewe. None je norenganya umuntu gute nzi ingene akarenganyo kababaza. Aya majambo umukuru w'igihugu arakunda kuyavuga ukumva yuko yashimitse. Mugabo ijambo ry'Imana naryo riti muzobabonera ku vyamwa bama. Umukuru w'igihugu tumaze kumubwira kenshi turasemberera tuti hari abantu bapfunzwe bariko bararenganywa, abo bantu baravundiye mu gasho kandi ibi turazi neza yuko avyumva, ariko kubakurayo canke kubarenganura kizire. Umukuru w'igihugu rero ariko aravuga ati jewe mpagarariye inyungu z'abenegihugu. Abanyagihugu bazohava bagira bati twaraguhinyuye. Ngovye kuvugana ngo ariko aravuga ngo jewe singomba yuko abanyagihugu mu barenganya nije ndabahagarariye. Fwara tuze turaraba ibikorwa vy'umukuru w'igihugu kuko nta kuntu abantu bokoma induru bati turiko turarenganywa turenganure akihorera. Rero nibi vy'isukari kubona atariko arahana abantu bitwara nabi akaguma avuga yuko aharanira canke ahagarariye inyungu z'umwene gihugu, aho nibaza yuko abariko arakoresha rya jambo yavuga ngo guswahira, abariko araduswahira biragoye kandi ntivyonashoboka kiretse igitangaza kimwe gikorotse kiva mwijuru kigatibuka duti igitangaza kirabaye. Nta kuntu abategetsi boba abadandaza ngo bongere babe abarongozi b'igihugu, ntibishoboka. Nico gituma bananije abarundi, nico gituma ubuzima bwananiranye. Voilà, ubu nibaza yuko mwatahuye ivyo wa munyeshure yavuga ati yiri nyuma ikwitwa nyinshi, ati ahasigaye umuntu yabuze yaja gusa. Ibibazo bihari mwese murebe nta numwe atabona ko ubuzima uno munsi umukozi wa leta canke n'umukozi wari we wese nukuri ubuzima abantu busa n'ubwabananiye. Ibi sije ndabivuze uno munsi. Twara ubuzima bwananiye abantu. Ibiciro vyaraduze, amazu yaduze nk'incuro zitatu, aho umushahara ntiwigeze uduga ko nakantu nakamwe. Nico gituma rero tuvuze duti abantu ubuzima bwabananiye, ubu bariko bahunga Uburundi ku murindi wo hejuru cane. Umunyeshuri ariko aravuga ati yo vyase ikaye nta bavugwa ntayo n'ukuri samutse wa muririmbyi ngo nta makuru dufise naryo nitugira namba n'ukuri abantu twabuze uburyo bwo kuva hano hantu basha ningorane. Abashinga amateka hirya yejo baravuze bati bagabo none igihugu gisigara cera VP. Ikindi turabona umuvuduko cyane ugwaruka rusaba
kujya mu bihugu byo hanze bagenda gusaba pasiporo ngaho kuri PAF. None ko mbona ugwaruka rwose rusa n'urugomba ruherere hanze, Uburundi muriko murategekanya iki kugira ngo mukinge niba bariko baragenda by'ukuri bagende bari contrôler, bagende bazi iyo bagiye, bakurikiranwe kuva bakiva ngaha gushika iyo bagiye. Ikindi nyakubahwa mushiki, voilà, murumvise ko bivutse rero ibi urugwaruka ruriko rurahungira mu bindi bihugu, urugwaruka ruriko ruratarukomoka, ruriko gomoka kubera ubuzima bwase mu Burundi. Ubwo buzima buriko bwanka kubera iki? Buriko bwanka kubera uburongozi bubi, kubera abarongozi aho gukora akazi bajejwe bagiye mu rudandazwa. Muri leta igihe cyose bazoba barabadandaza arabakomeresa, ndababwije ukuri kwiyumvira yuko ibi bintu bya secteur privé bizotera imbere bizogora. Bo reka duse nabagarukiriza ngaha. Nivyo umukuru w'igihugu aravuga yuko akunda Burundi, twese turabukunda kandi Burundi tubwipfuriza amahoro, tubwipfuriza iterambere, tubwipfuriza umunezero. Ariko je nguma mvugani aha vy'ukuri umukuru w'igihugu aya majambo ayavuga yakuye ku mutima. Kubganje umukuru w'igihugu ababajwe n'ukuntu igihugu kibayeho, akagomba yuko igihugu c'u Burundi gitera imbere, akagomba yuko ubuzima bw'abarundi buhinduka. Nk'ubu yari gushira hamwe abarundi bose ati ubu murabona ingorane dufise, ubu hagomba haba amatora, nihitoze umuntu wese yumva yoshobora kugira impinduka, kuzana inyishu y'ibibazo bigoye abenegihugu bariko bararenganya. Umuntu azobahagararira, umuntu bazotora kugira ngo abaserukire, azoba ari umuntu vy'ukuri azi ingorane zabo kandi azobahagararira vy'ukuri. Ubu tugomba dutore abashinga amateka nabo ni ijisho ry'umunyagihugu, agashagira ati okay, aka karenganyo kose gakorerwa abantu kagiye guhera, abo bantu bazoca babifata mu minwe. Ati ubu hagomba hatunganywa amatora ku mugaragaro, bose bari ngaha, abarundi bose babibona. Aho rero twosha twemera twebwe abarundi twese duti umukuru w'igihugu arabaye umushinga ntahe, nukuvuga ngo ibindi byose twovyibagira agize ico kintu, kuko aboja mu ivyo bibanza boba arabatowe n'abanyagihugu vy'ukuri, kandi ndizera neza yuko bo arabagomba bahagararire inyungu z'abanyagihugu. Nehandi umukuru w'igihugu ariko aravuga ngo ahagararire inyungu z'abanyagihugu, akaba ariko aravuga ibi, akaba ariko arabikora nkuko turiko turabibona, azoba ariko aragira vya bindi nyene vyo kuduswahira. Nta nyungu nimwe y'umunyagihugu azoba ahagarariye, ahubwo azoba ahagarariye abagwanya canke abatoteza izo nyungu z'abanyagihugu. Yoba ahagarariye akagwi kagomba kubandanya kanunuza umwenegihugu. Jewe nuko ndavyumva n'ukuri, abarundi harageze yuko tuva mu bintu vy'uburyarya, tuvugisha ukuri. Ibintu vyera tuvuge duti birera, vyirabura tuvuge duti birirabura. Abantu babandanya batugirira ibintu nk'ibi, ejo niyo batogwa bagaca bagwiza kabiri n'ivyo bariko baragira ubu. Ntimwumva yuko igihugu c'u Burundi kizoteba kigasigara kiri vide, atagwaruka na rumwe ubona mu gihugu c'u Burundi. Voilà. Naye mu Kirundi barayamaze ngo uwanka gakura abaga umutavu. Iyo wirukanye ugwaruka ucurindira nko mu myaka 10 canke naho itoshika 10 ucubona ingaruka mbi yavyo. Voilà. Mu myaka 10 usanga abatama aribo bisigariye ngaho gusa, atakintu na kimwe kiriko kirakogwa. Imana nibahezagire mwese, reka twibandanirize gwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishuri ry'abarundi bose turamuhaye kaze.